Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Mu minsi yeze ku mbuga ngurukana bumenyi narabandikiye ndavuga ngo ukoresha umwanya ungana iki uri ku telefone yawe, navuze mu rurimi rw'igifaransa ariko no munsi reka tuganire mu rurimi rw'ikirundi. Wewe uravye umwanya umara ku telefone ungana iki ku munsi? Ukoresha isaha, ukoresha hagati y'isaha 2 n'isaha 4, canke ukoresha hagati y'isaha 4 n'isaha 6, canke ukoresha amasaha arenga 6 ku munsi. Kuvuga ngo uharuye umwanya umara ku mbuga ngurukana bumenyi, ufashe yuko ufata nk'amasaha 4 ku munsi, uharuye mu mwaka uba usanga usa n'umuntu amaze amezi 2 ari kuri ico kintu. Nimba wariko uraba ibintu bitagira akamaro muri iyo minota, ayo masaha ku munsi wari kuraba ibintu bitagira akamaro, ni ukuvuga ngo uzoba umaze amezi 2 mu mwaka wicaye uri kuraba ibintu bitagira akamaro. Izi mbuga ngurukana bumenyi ni nziza, ariko mu gihe uri kuzikoresha neza. Ibintu dusangaho ku mbuga ngurukana bumenyi biri ubwoko bwinshi. Dufate hariho ivyigisha, hariho ibisamaza, hariho n'amakuru bitumenyesha ibigira bibi, donc ivyabaye, amakuru yabaye n'ibiki. Hakaba rero n'ivyica. Mvuze ngo ivyica ku mbuga ngurukana bumenyi ni izo nyigisho uri kuraraba zitashobora kugushikana ku iterambere. Hari nk'izibibwanko, hariho nk'izibinyoma usanga bakoresha ubusuma bwo ku mbuga ngurukana bumenyi. Baze rero nimba wakunze ibintu kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyo bintu bikaba ari ibintu vyo kukwiba, ukuvuga ngo umara amezi 2 uri kuriba, donc uri kurabeshwa. Mwico gihe rero ikinyoma kivuzwe kenshi ngo gica kicika ukuri, usanga waramaze kugenda warabeshwe nyene amezi 2 mu mwaka, kugira bizokuvemwo uzoshobora kurinda usaza bitarakuvamwo kandi bitari ukuri. Rero mugabo hariho ukuntu ushobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi canke telefone yawe mu buryo bwiza, buguteza imbere, bugateza imbere n'ubwenge bwawe, kugira ngo utere imbere muri kazoza kawe. Abahinga baravuga ko mu gihe ubumenyi bwawe butariko buratera imbere ku munsi, bavuga ko buba buriko burasubira inyuma ku munsi. Bakongera bakavuga ngo amafaranga canke ubutunzi butariko buragwira ku munsi, buba buriko buragabanuka ku munsi. Hariho rero ingeso twebwe abarundi kenshi dufise, yuko umuntu iyo yize aca yumva yuko vyaheze. Nagomba ngaruke kuri bimwe twavuga c'umwanya, ingene dukoresha umwanya. Tuvuge tuti reka dufate umwanya tuwuhe agaciro. Banza urabe nimba umara amasaha 4 ku munsi, muri ayo masaha 4 nivyo kwigisha ni bingana iki, ibitakwigisha bingana iki. Nukuvuga ngo iyo uriko ukora ibintu bikwigisha, apana ibigusamaza. Sindiko mvuga ibigusamaza, ndiko mvuga ibikwigisha. Iyo rero biriko birakwigisha ukamara amasaha 4 ku munsi uri kuriga, hariho ubumenyi ugenda wishiramo, hama ugasanga wa mwanya wawe udandaje neza, wawukoresheje neza. Ni ukuvuga abantu mu guhomba no kudatera imbere kenshi, umwanya ntibamuha agaciro. Nimba ubonye tumaranye iminota 10 turiko turaganira, uwo mwanya wanje mba nawo, so kuvuga ko mba nawo utaye. Mu gihe mbona ivyo tuganira atakintu na kimwe biri mu marire, nta mwanya no bironkera. Rero ni ukuvuga ngo abantu twige kwiga, aho kwiga kubidusamaza no bitwicira ubwenge n'ivyo abatubeshe. Raba ku mbuga ngurukana bumenyi, haba kuri YouTube, haba no ku masite web, haba n'ibiki, byose hari ibintu bitwigisha. Wemere ko ataco uzi, kuko abantu bavuga ngo barazi kenshi nibo bataco bazi, ariko abazi ngo harico bazi nibo usanga ataco bazi. Nukuvuga ngo abo bantu usanga bakizi. Iyo umuntu yumva ko hari ibintu yotangura yobandanya yiga, aratera imbere, akamenya, agatera imbere,
bikagenda neza ku buryo uzoshika ahantu ukiga ukumva yuko ufise inyota yo kwama wiga ku munsi. Abahinga bavuga yuko umaze iminsi 21 ukora ikintu uba cyamaze kuba ico bita routine kidashobora kukuvamo. Fata rero umwanya uraba ku mbuga ngurukana bumenyi, urabe neza usuzume yuko ivyo bintu uri kuraraba ari biguteza imbere ubwenge bwawe, nuko ariko bireko birabusubiza inyuma ku munsi. Niwasanga ari ivyo utegerezwa gukosora, ubikosore hakiri kare. Kosora hakiri kare kugira ngo ejo utazokwicuza werishwe na telefone ukazorinda kugira abaganga babigukuramo. Ndababwira yuko mu myaka iza hazo hariho abaganga niba bitashobora kuba byaratanguye mu bihugu bimwe abaganga bafasha abantu guheba telefone. Wewe wayiroye kubona amengo ni ibintu bisanzwe, ariko kimwe gusa ushobora kuzogwara amaso canke ukagwara mu vyiyumviro, ibyumviro byo bigahinduka ukarinda kuzoja kwa muganga, kandi wo bitanguye umengo ni ibintu byo gufyinata, umengo ni ibintu biriko ragufasha kandi bitariko biragufasha, umwanya wo ukoresheje nabi. Uno munsi ikiganiro cacu n'umwanya, uyu mwanya uravye canke umarako, ntabwo uyu mwanya unofata nk'uwo wahomvye, kuko turiko turakeburana iye iri mu video igira ikigufashije kugira ngo wikebuke kuri wa mwanya ukoresha muhira, wa mwanya ukoresha ku kazi, wa mwanya ukoresha mu nzira uri ku telefone. Urabe yuko uwo mwanya uri kukoresha neza, kuko niwo bikoresha nabi ejo bizokugarukako. Ejo rero nashobora kuba agacanga haje abaganga baza bakuvura ibintu wewe twaguhanuye kare kandi twabikubwiye kera, uzosanga ari kibazo ciwawe. Rero inshuti zanje muri ko murankurikirana, kurikize impanuro zo gukoresha umwanya neza, umwanya wo ku matelefone cyane no kuraba ivyo uraba ivyo utaraba. Hariho nkuko nabibabwiye, hariho ibivyigisha, hariho ibisamaza, hakabaho n'ivyica mu mutwe. Nimba uhaye telefone umuntu nukuraba igiye kumufasha iki, telefone igiye kumufasha iki, eske uragiye kwiteza imbere canke ugiye kuraba yuko iyo niyo kumwica. Hariho telefone zica abantu mu mutwe, ese mugiye utazishura abantu ni umwonga. Iyo rero ugiye mu mwonga ivyo uhurirayo ni byinshi. Hariho biba vyiza, hariho na bibi. Mugihe utazi gucagura ngo umenye vyiza ngo umenye bibi, aho ico gihe usanga ari kibazo. Reka duhane nk'akarorero, ufise muri telefone yawe ugashiramwo ikarata. Sindiko ndagaya abantu mushobora kuba muvyinjizamo amafaranga, ukaca ku telefone ukirigura kinaje, ukirigura kina inkarata. Ajya amafaranga uriko winjiriza ku wabikoze, uwo mwanya wawe ariko ukoreshamo ibintu bizima. Uraba ikintu kizima, ugiye kuri internet uraba ikintu kizima, birahari biruzuye, hari abantu bitunze. No kuvuga ngo iyo uri kuri internet, iyo utariko ni nko muri restaurant. Hajya muri restaurant haba hamwe abantu babiri, hariho uwugabura hakabaho n'uwurya. Wowe rero ugiye kuri rezo sosiyo atacushize ko wewe uriko urarya, uriko urakonsoma. N'uyu mwanya je ndazi wandavye aho uriko urafungura. Je nafashe umwanya wo gufata video, ndafata umwanya ndayigire montage, hama ndayigushirireko, hama hari amafaranga mba natanze mu kugira ngo ngire y'amamega. Ivyo byose ni mba niko uwo mwanya wanje simba nawupfishije gusa bwa tuganire.